Reka ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko muradukurikirana ndabipfuriza n'umwaka mushasha aho muherereye mwese mu makuru twabatorokanije kuri uno musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikivuko ca Rumonge ngo kigiye kugururwa inyuma y'imisi mikuru yari imaze imisi. Abadandaza baramenyesha ko urudandazwa rutariko rugenda neza kubera ubukene buri mu bantu. Reka ndabaha ikaze mu mwanya n'inkuru mu mukwaye. Ndasubiye kubaha ikaze mu makuru yacu twabatororokanije kugira ngo abenegihugu batunganirizwe neza mu bisata byose by'igihugu bisabwa kwegera abenegihugu. Ivyo bishikirizwa na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kurikirana nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ico tugiye kwihutira nuko mu gutsimbataza intwari ibereye no kugwanya akarenganyo tugomba gushira mu ngiro bimwe bishemeye wa mugambi wo kwegereza uburongozi abenegihugu kugira ngo baronke abo bitura badatamye. Dushaka ko atagisata na kimwe mu gihugu gisigara kitagiye hafi y'abenegihugu mu makomine kugira ubushikiranganje bwose bugire ico bukoreye ikomine iyo ariyo yose. Indongozi zose rero nizitegure zumve ko zitegerezwa kwegera abo zitunganiriza. Ubutavyumva uko nawe vyomubera vyiza aba yarakinjura ataramaramaza abazomutuma aho bukera. Abenegihugu bose tubwirizwa kumva kumwe ko igihugu n'itunga ryaco ari vya twese, tukarirereka atanumwe avuyemwo, indongozi irenganya nayo igashengezwa. Birasaba ko abenegihugu bose bagira uruhara mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu, bakaronka akaryo ko kunegura ibibi no guterera ivyokorwa ngo igihugu gitere imbere. Mu ntumbero yo guteza imbere itangwa ry'ibitoro na gaze haratanuwe aho babika ivyo bitoro ndetse ngo baratanga n'impusha kuri abo bose bifuza gutanga igitoro. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye hari mu gihe bariko baramenyesha ivyarango n'ubwo bushikiranganje muri uno mwaka urangiye. Ni guteza imbere igisata kijejwe itangwa ry'igitoro n'amagaze. Nk'umugambi wategekanijwe n'umugambi wo gusanura no gukingira ikigo kibika igitoro c'Igitega. Harashizeho umukono hagati ya leta n'ishirahamwe Interpetrol kubijanye n'isubiramo ry'ico kigo. Ubu harasanuwe ibikono bibikwamo igitoro. Hariyo kandi na projet yo kubaka amaparke petrolier muri province ya Ngozi hamwe na province ya Rumonge. Mu vyakozwe hashizwe ku mukono ku masezerano y'ikibanza cahawe uzo kubaka ico kigo Ingozi. Haratangwa n'urupapuro ndangatongo byanditse kuri leta y'u Burundi y'amahegitari 2. Haratanzwe biciye ku bushikiranganje bujeje amatongo mu Rumonge kugira ngo naho nyene hazokubakwe. Uyu munsi tukaba turiko turahiga kandi naho nyene titre kw'izina ry'u Burundi kugira ngo uwo muntu azohakorere mu Rumonge nazo kubake izo tanki. Haratanzwe kandi impusha ku bibanza 97 by'abifuza kudandaza ibitoro. Harakwirikiranwa kandi ku munsi nk'uko mwayibonye itangwa ry'igitoro kugira ngo turabe ko igitoro gitangwa neza. Igenekerezo rya 10 uno mwaka niho hazokugurwa ikivuko ca Rumonge. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana. Tumwumvirize. Umukuru w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza ca coronavirus uhejeje kugira inama burigira hamwe icerekeye kugurura urundi rubibe igihugu gihana n'igihugu ca Kongo ku kivuko co mu Rumonge. Kuvyerekeye ingene ico kiza cifashe mu gihugu cacu, twabonye yuko hari biriko biragenda neza cane. Ngira ngo mwari mwarabonye yuko mu ntango z'ukwezi kwa 12 twari dufise ibitigiri by'abarundi benshi
bariko barandura umugera wa coronavirus. Twasanze rero muri no minsi ibyo bitigiri biriko biragabanuka cyane. Turashimiye abarundi ko bitavye akamo batewe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikizaro nk'inganda sida, akamo ko kwipimisha kenshi. Abarundi baripimishije ku bwinshi, maze abagwaye abo basanzwe bagwaye barafata imiti barakira, gutyo bica bituma abandi batandura cyane. Iyo bishitse abarundi bakabona habaye agahengwe mu gihugu, baca badebukirwa mu gukurikiza aya mabwirizwa yo kwikingira. Twarabiye hamwe ko ikivuko cyo mu Rumonge gishobora kugururwa ku ngenzi zije ziva muri Kongo zikoresheje ikiyaga Tanganyika. Umugwi wacirabira hamwe rero ingene igikorwa cyo gupima izo ngenzi zinjiye mu gihugu kizogenda. Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ca twitunganya kugira ngo turondere ikibanza cyo kubapimiramwo, tungika y'abakozi n'ibikoresho, hanyuma duce dukorana n'abajejwe intwaro kugira ngo turondere ikibanza aba tuzosanga bagwaye bashobora kuba baragumijemwo bariko baravugwa, kugira ngo ntibace bagenda mu bene gihugu bahave babanduza. N'abantu bagiye mu minsi mikuru bataragaruka ngo ni bimwe mu bituma urudandazwa rutariko ruragenda neza mu bice bimwe vya hano mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Rafael Nyanda. Urudandazwa muri zone ya Buyenzi ntiriko ruragenda neza inyuma y'iminsi mikuru y'ubunani amwe na Noeli. Kubwa Majambere Epimake asanzwe yotsa inyama muri iyo zone ngo igitigiri c'impene babaga ku munsi caragabanutse. Ariko no kuvuga nyuma y'iminsi mikuru haratse ubukene kubera abantu baba depasije amafaranga menshi, bigatuma inyuma y'iminsi mikuru hacaba ubukene budasanzwe. Twarashobora kubaga 3 ku munsi zigashobora guhera mu gobo na zibiri harigiye zishobora kurara. Mu ruhande rw'ibinyobwa naho nyene ibintu birafata inzira nziza nkuko Irambona Izahaki abitumenyesha. Kuraraba ndashobora nko kuguha nk'akarorero kwikazi ya Ruwayare, iminsi mikuru itaraba ikazi ya Ruwayare yarariheze, ariko ubu ndashobora kuyirangura ikamara n'umunsi n'inusu tarahera. Mu ruhande rwa restaurant abaza gufungura baragabanutse cyane, imvunya mukuru n'ubukene buri mu bantu. Ikindi nuko benshi baduze bataramanuka. Majambere Pascal asanzwe acuruza restaurant yabitumenyesheje. Tugiye iminsi mikuru bwabe twarakwakira buke ariko ibi yabaye baragabanutse no mu minsi baramanuka. Iyi minsi yaheze gusa twitezwe ko minsi bazoshobora kuza. Tambere twatsika nk'ibiro 5 by'umuceri ariko ubu dusigaye tuteka ibiro 3 baragabanije nyine kwakira ruguru nk'abakiriya ibintu byose twatunguje ibyo tuba twateka. Eka n'abasanzwe bafise amasalon de coiffure nabo nyene ngo ntibariko baroroherwa nkuko Nkurunziza Willy yabidisiguriye. Kuri bonane twarakoze mugabo kuri noye kuri bonane nta mahera yarahari, mugano heri yarahari kweri. Yobu ni naba abantu baracari ruguru ahera twarashobora guca umuntu mu nk'ibihumbi nka 5 canke 10, mugabo ubu nivyo 5 turabibura. Naho biruko bose twaganiriye barizera ko ibintu bishobora kugenda neza bigasubira mu buryo. Rafael urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. BTV ifadikanije na Star Times iramenyesha ko izokwerekana ihiganwa rigiye gutangura rya Kane. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jessica Kahene Ingabire. Jean-Claude Harerimana umuyobozi ajejwe itandazwa muri Star Times Burundi ari mu kiganiro n'amenyesha makuru kuno wa 6/2022 yatangaje abakunzi b'ukino k'umupira w'amaguru ko urubanza rukuru rwo ku mugabane wa Afrika Kane 2022 izokwerekanwa kuri Star Times. Urubanza twimirije no rubanza rwa Kane 2022 ihuza ibihugu vyo muri Afrika. Iyo nayo nkuko meje kubabwira ikaba izotangura itariki 9. Benshasha kubaza ati mbega bazotwereka match zibiri canke zitatu. Oya namba hafise amashene ashika kurane yo muri Star Times azokwerekana izo nkino z'imipira. Iya mbere ni World Football, iya kabiri ni Sport Premium,
n'imbonesha kure yitwa BTV nayo nyine yerekana cyane inkino z'umupira canke sport, n'iyindi yitwa Magic Sport. Gura umutekero wawe yaba wo ku munsi yaba wo ku ndwi canke yaba uwo ku kwezi ngo ushobore kuraba urwo rukino rw'umupira mu muryango wawe kandi ataco winona. Kubwa Jean-Marie Nibaruta umuyobozi arejwe ibikorwa muri Star Times aho muriza abakunzi b'inkino zo ku mugabane wa Buraya nabo ko batibagiwe. Nkuko mwavyumvise ambavu y'igikombe ca Afrika zako turerekana hari inkino zizoba ziko turabandanya mu bihugu vy'Iburaya, aca dutambukira mu gihugu ca Espagne aho inkino zibandanya igikombe c'umwami kiko kirabandanya kandi kiko kiraca kuri Star Times kuri ya machine ya sport yacu musanzwe muzi. Ariko kandi hari inkino zikomeye cyane aho hari ukina abantu benshi baba bakunda n'urukino baruhuza umugwi wa Real Madrid ndetse n'umugwi wa Barcelona mu mateka y'isuka. Rukino ruramenyerewe nico bita Clasico, ni mu gikombe bita Super Coupe d'Espagne, akaba ari igikombe gihuza imigwi komakomeye iba yatwaye ibikombe, haba igikombe ca championnat canke igikombe c'umwami mu mwaka uburangiye. Ku bana nabo n'abagenzi bacu nshobora kwibagira nabone desane meso zigenda zimeze neza. Ugwaruka tubafitiye ibintu byiza cyane bijanye n'amadocumentaire nabo barahawe ikaze. Twibutsa ko akarusho kari kateguwe mu guhimbaza imisi mikuru yangize umwaka kuduseke twa Man Unity Bugiye kabandanya gushaka kwa 15/0 umwaka turimwo. Jessica Karene Ingabire nawe urakoze, akaba ari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, nibagiye gushimira bagenzanje bafashije kuyatorokanya. Ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi.